ikintu cya mbere ishyira imbere ni ukwigisha no kumenyekanisha ubwiza n'akamaro ka turisme. Konferansi yose izomara cyangwa icyo bikorwa kizomara kuva itariki 11 kugeza itariki 14 z'ukwezi kwa 12 k'uyu mwaka. Umuco wa mbere ni lancement officiel hamwe na forum Burundi Tourism Forum. Urumva lancement officiel nyene tuzovyugurura hanyuma hari iyo forum aho hazohari abaexpert batandukanye n'abantu bakora mu cyo gisata kugira ngo badiscute ku matema atandukanye yerekeranye n'ico gisata. Bizomara iminsi ibiri, bizomara itariki 11 na 12 z'ukwa 12 nyene bizobera muri Donatus Conference Center, naho nyene kuza niya link nyene umuntu akoresha. Umunsi ukurikira hariho exposition yoyo, si umunsi ukurikira ni activity ikurikira, exposition izomara iminsi 3 kuvuga le 11, le 12 na le 13 décembre. Iyo exposition nayo ikazoba irimo abantu bakora mu ico gisata nyene, aho no kuvuga amahoteli, amarestaurant, ama-tour opérateur, ama-agence de voyage, ama-compagnie aérienne, abantu bose bakora muri ico gisata. Ni platform bahawe kugira ngo berekane ivyo bafise, les restaurants baze barashima batutegurira utuntu tudeguste tukumve. Donc azoba ari exposition bari iminsi 3 kugira ngo iyo platform yabo yo kumenyekanisha ivyo bakora. Hanyuma soirée de gala nayo izoba le 14 umunsi wa nyuma ku mugoroba. Iyo soirée de gala nayo izohuza cane cane abo bantu babaye muri ayo makonferansi, cane cane les acteurs kuko nibo bafise ama-solution bapropose, mugabo cane kuba ari soirée yo gutanga ama-award ku bantu canke gushima ku bantu bamaze imyaka myinshi canke n'abatora imyaka myinshi baza kugira ikintu kinini baterera mu gisata mu madomene atandukanye yo muri kino gisata ca tourisme. Izoba rero le 14 de 18h à 20h. Hanyuma nayo urumva participamo ni ya link nyene byose urumva bica kuri ya lien tuza kubaha iri kuri site web. Guhera mu mwaka ugiye gutangura, igisata cya turisme kizoba kirimo abikorera utwabo, ni ukuvuga le secteur privé ku rugero rurenga 60%. Leta izoba irimo, mugabo izoba irimo nka régulateur. Hari uduce twinshi cyane kuri iyo ntara twerekana culture, twerekana les savoirs ancestraux, twerekana n'akahise k'Uburundi. Ntitwibagiye l'art et l'artisanat. Muramaze kubona abantu bakeneye kugura nk'ibiseke, inkoko, isoko y'intwaro, iri mu za mbere ishobora bene ivyo bintu.